kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuyobora umuryango wa Afrika ni kiringo c'umwaka umwe, ibihugu binywanyi vy'uyo muryango bikaza birabisikanya. Muri iki gihe rero haramukiwe Uburundi, kandi buzoba bubaye ubwa mbere Uburundi butwara uyo muryango. Igiteye amakenga bamwe n'abandi nuko Uburundi bushikiriwe buri mu ngorane zijanye n'abarongoye Uburundi, bigatera bamwe kwibaza nimba abategetsi b'u Burundi bafise ubushobozi bwo kurongora uyo muryango muri iki gihe Uburundi busanzwe bwugarijwe n'ibibazo vyinshi vy'uburongozi, vy'ubutunzi, eka n'ivya politike n'imibano. Mbega hoho akunguko k'igihugu kiba gitwara umuryango wa Union Africaine n'akahe? Ivyo nivyo tugiye guca irya nino mwa kino kiganiro mugiye gushikirizwa na Jewe Revereye Bazikamwe, musangwe ikaze. Umuryango umwe bwa Afrika buriteguriye guha uburongozi bwabwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kiringo c'umwaka umwe. Ico kibanza gisanzwe gihanahanwa mu burere bwa Afrika ntaho gihuriye no gushimirwa k'umuntu canke igihugu. None nibihe bikogwa biba birindiriye umukuru w'igihugu ayoboye ubumwe bwa Afrika? Uburundi bushobora kuhungukira iki? Tubibaze mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Umukuru w'igihugu arongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika afise igikorwa nyamukuru co kurongora inama z'uwo muryango, gufasha mu biganiro hagati y'ibihugu bigize umuryango no gushikana ijwi rya Afrika mu nama mpuzamakungu. Abafise kandi akazi ko gufasha gutorera inyishu indyane hagati y'ibihugu no gufasha kugira ngo ingingo zashitsweko n'abakuru b'ibihugu zishigwe mu ngiro, na cane cane iz'amahoro n'umutekano, izibijanye no kwiteza imbere mu butunzi n'iterambere. Uruhara nyamukuru rw'umukuru w'igihugu arongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika rushikwa kubivuye kungena icuka ca politiki n'inguvu mu migenderanire vyifashe mu gihugu aturukamwo. Abakuru b'ibihugu barongoye uwo muryango baragerageje kugira bihishusho nziza mu makungu mu gutora inyishu injyane ziri mu burere baturukamwo biciye mu biganiro no guteza imbere imigambi y'ubutunzi. Kurongora uwo muryango bishobora kuzanira inyungu igihugu kigezweho. Ubwa mbere harimwo ukuboneka cane mu bijanye n'imigenderanire bituma abafasha mu makungu bamenya ico gihugu n'igikenewe gufashwa. Ikindi ni uguharanira inyungu z'igihugu n'iz'akarere mu biganiro bitunganywa kw'isi. Naho biruko ico kibanza kirafise aho kigarukira. Umukuru w'igihugu nta burenganzira bwo gufata ingingo abafise ku bihugu bigize uwo muryango. Injyane mu karere, kutabona neza kumwe ivya politike n'inyungu ico gihugu kiba gifise muri politike biragabanya ingufu z'urongoye uwo muryango. Ku ruhande rw'u Burundi, abanonose vya politike babona ko muri uwo mwaka wo kurongora umuryango wa Afrika bishobora gutuma igihugu gitera intambwe mu migenderanire muri Afrika mu gihe bumaze igihe kinini mu njyane za politike n'ibibazo vy'ubutunzi. Yamara ingorane ziracariho. Uburundi buracahanzwe n'ibibazo hagati mu gihugu mu butunzi n'imibano, mu bijanye n'intwaro itabereye n'ihonyango ry'agateka ka zina muntu. Ikindi ni icuka kitifashe neza mu karere, na cane cane mu bihugu vy'ibiyaga binini, aho intambara mu buseruko bwa Kongo no kunyinyurana hagati y'ibihugu bishobora kuba intambamyi. Muri ico gihe ingufu z'u Burundi kugira buhakure akarusho muri uwo mwaka wo kurongora uwo muryango ngo zihagaze ku migenderanire n'ubushobozi Uburundi buzofise mu gufasha kubaka no kurondera inyishu mu njyane ziri ku mugabane wa Afrika. Arakoze Bertrand Ngendakuriyo. Kefa Nibizi arongoye umugambwe Codebu abona ko atanyungu Uburundi buzoronka ngo nuko umukuru w'igihugu c'u Burundi agiye kurongora inama y'ubumwe bwa Afrika. Amenyesha ko haba mu ntwaro rusange canke mu gukinga amatati mu bihugu bibanyi atacigwa Uburundi bwoha ibindi bihugu. Kurikira Kefa Nibizi. Kuvyerekeye inyungu tuzobikuramwo kiretse kumbure kugwiza kuboneka makungu, sinibaza ko ari nyinshi, kuko uravye iryo shirahamwe nta migambi myinshi y'iterambere canke guteza imbere ivy'intwaro na politike usanga rifise. Tuvuga duti kwa tugiye kurirongora kumbure tuzobugira uburenganzira kuruta uko vyahora kuri iyo migambi ntayiriho. Ikindi dushobora kwibaza ni intererano yahe mbega twe tuzotanga, na cane cane nko vyerekeye demokrasi, mu gihe twebwe dusa n'abari imbere mu guhonyanga demokrasi n'intwari ibereye, tuza duti mbega ni intererano yahe tuzotanga muri ico gisata. Ikindi ni vyerekeye amatati
ari mu gihugu ca Congo aho vyaboneka neza yuko Union Africaine iriko irafasha muri ayo matati. Mu gihe rero Uburundi bufatwa nk'uko bushigikiye uruhande rumwe, tubona yuko ibiganiro vyari bisanzwe birongowe n'iryo shirahamwe bishobora kudindira, kuko bizogaragara yuko hariho uruhande rutazokwizera uburongozi bw'ubumwe bwa Afurika. Nayo ku bwa Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akaba arongoye urunani rwa politike Sefor Arusha, ubumwe bwa Afrika nishira hamwe ririmwo ibibazo vyinshi vy'ubutunzi. Frederic Bamvuginyumvira akamenyesha ko atareba Evariste Ndayishimiye aje kubitorera umuti, amenyesha ko atawo mucira urubanza hakiri kare, ariko ko atakinini Uburundi bwo kwitega ngo nuko umukuru w'igihugu c'u Burundi agiye gutwara uwo muryango. Umunsi Perezida Ndayishimiye agiye gutwara ubwo bumwe bwa Afurika, ikibazo gihambaye ni kumvikana ku vyo bagiye ariko barakora, kuko urumva si wazanye programme nshasha we aje gusubirira uyundi, kuko nibaza ko bafise urutonde rw'ibikorwa bakora, aje gusubirira uyundi n'umuntu azararaba yuko ibikorwa byakozwe, akaha abandi bakora ibihugu iraporo akabnyene birimwe biragenda. Hanyuma kuko ni inama n'uburongozi bumara umwaka baza barahanahana, sinibaza rero ko ari ikintu kizovayo ku Burundi cingira akamaro, kuko igikuru bwa mbere ho nuko ntabaje gukorera Uburundi, abaje gukorera ibindi bihugu n'Uburundi burimwo. Uburundi ngira ico bwokuramo ko bari nko kumenyekana, ngira gusumba uko bwahora, hanyuma namba bwari buzwi nabi, karaba ingene bwomenyekana neza, na cane cane mu gukora ibikorwa bavuga bati ibi bintu twari bwabibone, hanyuma arabe ingene yoshobora guteza intambwe ubwo bumwe bwa Afurika busanzwe bufise ibibazo mu mpande nyinshi. Rero nkavuga nti ntaco no kwitega ubwo nyene, kuko urumva bwa mbere yo ntaje ku si iby'Uburundi gusa, ni iby'ibihugu byose byo muri Afurika. Sinibaza ko ari ikintu tuzoronka gusumba ivyari bihari. Ku rundi ruhande harababona ko Uburundi bushobora kuzogira ikibazo kijanye no kutamenyera kwakira amanama aheza akabera mu gihugu kiba kiramukiwe gutwara umuryango wa Afrika, ariko bakizera ko abategetsi b'u Burundi bashatse vyogenda neza mu gushiraho abarongora ibisata vy'imigenderanire babishoboye kandi babinonosoye. Ni hano duciye dusozera kino kiganiro. Mwakoze mwese abariko baradukurikira, mwagishikirijwe na Joel Verebazi kamwe kw'izina ry'urunani rw'imenyesha makuru Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA hamwe na Televiziyo Renaissance. Naho ubutaha. Cari kiganiro kw'isoko.